Visit Burundi izanye ku nshuro ya mbere indwi yahariwe ubukerarugendo mu Burundi kuva igenekerezo rya 11 Kigarama uyu mwaka nyene. Uno munsi igenekerezo rya 13 Munyonyo 2024 Visit Burundi yahaye ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru ntumbero yo kubamenyesha ibijanye na Semaine du Tourisme canke indwi yahariwe ubukerarugendo mu Burundi aho ni mu kirimi c'ikirundi. Ni igikorwa kizoba kije mu ntumbero yo gutsimbataza ibyiza by'u Burundi no gufasha kugwana hanini n'ubukene bw'amahera mvamakungu. Rero nizokwama muri ivyo ifo kamenuzi kwerekana ibyiza by'u Burundi bihari, ari amahoteli, ari amagence de voyage, ari amatourateur, ari amaresitora meza ashobora kuba afashwe n'abarundi simakara abanyamahanga. Rero ivyo byose ni kubishira imbere kandi aussi nimwibagire yuko kugira igihugu gitera imbere le développement du tourisme intérieur ni gikomeye cyane. Nta munyamahanga zo gutembera Burundi abarundi batabutembera bonyine. Tegeza kubigisha, tegeza kubereka inzira hanyuma le tourisme intérieur maze gutera imbere na le tourisme international bizoca biza. Kuko umurundi ni ambassadeur. Hanyuma kindi nkuko mwabyumvise izoba ari celebration ubunye les défis zirahari recommandation twazumvise ejo bundi sur le patronage ya son excellence sur le président de la République harabaye les états généraux ibibazo byose byavugiwe kandi uko mwabyumvise mu ijambo n'uwa DG wa tourisme yavuze yuko ibiko birashikwa mu ngiro kandi ko vuba bizotorwa. Rero murumva yuko turi mu nzira nziza. Rero Semaine Burundi tourisme ko mwayivuze bitanguye muri 2024 kandi uyu mwaka nibaza ko nuko mwayibonye twara komesa kandi mu bihugu bya komesa birateye imbere mu gisata cy'ingenzi. Rero natwe bintu twasigara inyuma tegeza guhaguruka tuzokwama muri bya bindi nyenye cyo kuma tuvuga ngo hari ibibazo hari ibi kugira bizokunde ilifo ko twese tuja hamwe hama tugateza igisata. So nashaka nshimire cyane rwose abantu bose bazoparticipa nkuko mwabyumvise twabatumira abantu bose muri secteur de préautonome ego samba koze cyane kubera ari igisata kigiye kwitabwaho gifise agaciro kandi tukaba dufite n'uburorero mu bindi bihugu byabyo duhanye imbibe n'ivyakure. Mubona ko ibindi bihugu ahanini bitunzwe bitutejwe imbere na tourisme. Kugira ngo rero natwe tourisme iduteze imbere no kwiha agaciro. Kugira ngo tuyihe agaciro no kuyimenya no kuyimenyekanisha. Kuyimenya no kuyimenyekanisha no kuyivuga, mukavuga ubwiza bwayo, mukavuga ibiyigize. Rero indwi yahariwe tourisme ikintu cya mbere ishira imbere no kwigisha no kumenyekanisha ubwiza n'akamaro ka tourisme mu Barundi n'abanyamahanga baba mu Burundi. Ni ikintu gikomeye cyane. Semaine yahariwe tourisme ngira ngo murabita ikintu cyose gifite akamaro baragiharira indwi. Umaze kugiharira indwi ni kuvuga yuko ucemera wewe nk'igihugu uracemera. Aha rero iyi ndwi byerekana neza yuko igihugu leta iha agaciro tourisme iyemera iha agaciro. Cyo bituma ihari indwi ikongera ikanaguruka kugira ngo iyitanguze kandi iherekeze azoba bariko barihimbaza amaaktivite yose ari prevu leta izo birimo izo inyuma yabo ibaherekeza. Rero ndimwumve yuko akamaro k'indwi no guhanahana ivyiyumviro nkuko twabitanguye aho turavugana igituma ingene tourisme yotera imbere mu Burundi igateza imbere Burundi. Ibi nakarorero ka mbere kerekana neza ico akamaro kavuye muri iyi ndwi. Aho ni mwagenda gutemberera amasite touristique muzoyabona muzoyamenya haba muhashitse muzobona ibihakwiye ibihabuze n'ivyo haja icokorwa
kugira ngo amasite muzoba mwagendeye atere imbere yinjiza amafaranga kurusha muzobimenya kuko mwagiyeyo kubera hatekanijwe indwi yahariwe tourisme ariyo yatumye mushikayo rero indwi nk'iyo bayihaye ndaba nk'akarorero jende nkiri mu gisata c'icayi naraba ukuntu icayi ari ikintu c'ingirakamaro mu Burundi ukuntu icayi giterera bimwe bikomeye mu iterambere ry'igihugu mu kwinjiza amafaranga mvamakungu mu Burundi turaraba tuti igitego ikomeye gutya ni vyiza ko tugiha indwi yagihariwe muri iyo ndwi yagihariwe twasha dutumira abashirahamwe kw'isi akikunda kundi icayi cy'u Burundi akigura tukabatumira tukabazana muri iyo ndwi yahariwe icayi bakabona ingene kirimwa bakabona ingene gihingurwa bamwe bakigura bamwe bakibishorera mu makungu bakabona ingene kigugwa bakabona ingene kirimwa ingene gisoromwa ingene cubashwe mu Burundi bakabibona kugira babone ko ico giterwa bashorera Burundi kugira nabo nyene bagikunde ifo ko babona ingene mu Burundi nyabona tukiriba gikunzwe cubashwe kijigikiwe neho nabo nyene bacagiha agaciro ariko arakikura rero vyace bituma ku masoko bakimenya bonge bagiha agaciro n'ubu rero aha kubera ivyo biganiro tuzaturagiranira muri nondwi kubera izo nkino zizobahuza bizotuma n'aba bagwizatunga abari muri secteur privé bifitiye imitahe yabo mugabo batabona tourisme ico yobafasha kandi bo dushaka mwumvise yuko guhera mu mwaka ugiye gutangura iki gisata ca tourisme kizoba kirimo abikorera utwabo no kuvuga ro secteur privé ku rugero rurenga 60%. Leta izobirimwo mugabo izobirimwo nka regulateur. Leta nizosubira kucigungana kizoba kiri mu minwe y'abikorera utwabo. Rero uyisomene yahariwe tourisme niwo mwanya wo kuvugana ibi byose niwo mwanya wo kumvisha bano banyamitahe aba investisseurs baba privé ko kisata ari ngirakamaro muhaye iki gikorwa abamenyesha makuru basosiye mubahe une communication iri bien précise iri claire y'abantu batumiwemwo babwire batangure gukominika nsaba abamenyesha makuru nkuko mwabi mutubera beza no mubandanye niyo comité d'organisation yabaha ama précision turabasabye muce mubikominika mu byari ku ma platform yanyu yose muhamagare n'abari hanze bakeneye kuza rero vacances ariko baraza babishikiremo abari ngaha babishikiremo ni naho n'aba partenaires de développement cyane nk'aba bantu mwebwe mwifuza ko babafasha abo mwaterereje ni naho bashobora kuronka bahera kugira ngo bashobore gutanga intererano kwigikorwa ni mushobora gutanga mu mirorere iki abantu basanzwe bafise ivyo basanzwe bakora abagwizatunga canke amashirahamwe afise uburyo iki gikorwa canyu arashobora gishigikira kandi ngombwa gishigikire mu byasimo basabye kugira ngo bashigikire nuko bavyumva neza bakabisomaho abamenyesha makuru bavyanditse bakavyumva ku maradiyo abamenyesha makuru barabivuga mugatanga siguro zikwiriye abazobicamo abo mutumire nabo nyene mukabatumira les banques mukazitumira kugira ngo participe abashira bakomakomeye mukabatumira bakazoparticipe gutyo ikibazo ndikigaruke ngaha bamubabaza aho abazoparticipamwo abaribo bamwa hanyuma kandi kintu cy'abaje kibaza ati mbega remedia ati remedia zatumiwe n'izaye muravuze remedia partenaire cyangwa ni bose cyangwa bazokwirarika byose twasabye yuko
mwumva ngaha anye mubahaye umuco abesha bakuru no babwira nante muri comité d'organisation no babwira yuko amenyesha makuru mwese atanu mavuyemo uko muri ngaha n'abataje murimo nta kinyamakuru na kimwe gikumiriwe canke gisuzuguwe mwese murangana mwese murakenewe nimujemo muce kutombera Brice w'imbere yacu tumaje ngaha ari ngaha aza kuva ngaha bahaye communication hanyuma muce muja kuhivi namwe nifuza ko atakigoranye uburyo bwanyu bakundiye yuko ku mugoroba twosoma ivyo mwanditse bijanye n'ama precision muza mwakuye muri ibi bintu murakoze.